Cyubahiro umukuru w'igihugu ahejeje kuremesha ikiyago aho yariko araganira n'ugwaruka ruserukira abandi ugwaruka rwahejeje amashure ruko rarondera ivyo gwokora hamwe n'indongozi zimwe zimwe zo mu ntara hamwe n'imvukira zaje ziturutse mu zindi ntara. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu rero yabwiwe na buramatari w'intara Ngozi yuko intara imeze neza, abenegihugu bari ku kivi baronse umwimbo mwinshi cyane w'ibigori hamwe n'ibindi biterwa kandi biteze n'umwimbo ushimishije mu bindi biterwa vy'impeshi. Nyene mukuru w'igihugu rero yaremeshe ikiyago aganira ku bintu bigira kuri bitatu, araganira ku bijanye no kuzirikana igihugu, araganira ku migambi y'ugwaruka, hanyuma araganira ku ruhara rw'indongozi mu iterambere ry'igihugu. Nyene mukuru w'igihugu rero mu vyo kuzirikana igihugu yabwiye ugwaruka yuko muri kahise katari kure twasamajwe n'ivyariko biraba, hanyuma dusanga igihugu twaracibagiye, dusanga abanyamahanga baraje mu mitwe yacu barakuramwo ivyiza vyari bihari bahashiramwo ivy'iwabo, maze abarundi dutangura kwiyumvira yuko twotungwa n'ivy'abazungu tukibagira ivy'iwacu. Atariko rero aho ibintu bigeze guhera muri 2005 gushika uyu munsi biraboneka yuko twatanguye gukanura, ego bamwe baramaze gukanura nko ku bice bigera ku 50% hari abandi bagihumaguza, atariko aho tugeze ni ibintu biboneka ko bimeze neza. Ati rero mu kuzirikana igihugu cy'u Burundi no kumenya ibintu bimwe na bimwe, mbega igihugu ni iki mu gitahura gute? Kimwe mu bintu bikomeye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yabwiye ugwaruka, yababwiye yuko dutegerezwa gutahura icarico itunga rusangi. Ati nk'akarorero amatongo yose ari mu gihugu cy'u Burundi n'ay'abarundi, no kuvuga ko nko turiko turagwirirana hogera nk'igihe tukaba nk'imiliyoni zishika ku 30 ugereranije na 12 zihari uyu munsi, mbega twobaho gute? Burya ufise amatongo menshi ntazosanga ariko arayasangira n'abandi batari bayafise, aca agira ko avuga ati nk'abantu bagurisha amatongo ku banyamahanga burya barigera biyumvira ivyo barimo. Abwira abanyengozi, abwira abarundi n'ugwaruko rwose rw'u Burundi ati abantu bagurisha itunga ry'u Burundi ku banyamahanga bashaka bobanza bakiyumvira koko ivyo bariko barakora, kuko nta wuzi ejo canke ejo bundi uko igihugu kizoba gitunganije. Hari gihe abantu bazosanga ayo makosa ariko arabakurikirana. Hanyuma rero yahaye akaryo ugwaruka kugira ngo rushikirize ivyo rumaze gukora. Ugwaruka rw'Ingozi yanarushimiye cyane kuko yavuze yuko hari haheze nk'imyaka nk'itatu canke ine bariko barakorana, ugwaruka rumwe na rumwe bavuga ivyo rumaze gukora, bamwe nk'abakora amasabune canke nk'abandi bahingura ivy'amata, barerekana ko hari abantu batanguje nk'imiliyoni imwe ubu bageze ku miliyoni 200, hari nk'abatanguje imiliyoni imwe bageze ku miliyoni 50 n'ibindi. Ati rero mu vy'ukuri murabona ko bimwe navuga nta n'umwaka urahera yuko umufuko wose utegezwa kona amafaranga, umunwa ukaronka umufuko uronka amafaranga, umuntu ukaronka ico ufungura. Murabona ko bigiye kuja mu ngiro. Ati bisigaye rero ndabashimiye, turabateye intege, maze arangiza ariko arabereka uruhara rw'indongozi, abereka yuko iki koko twita leta mvyeyi ari mvyeyi koko, kuko ni leta ije gushira abarundi hamwe, ni leta ije kwerekana uburongozi bwiza uko bumeze, maze amategeko yubahirizwe. Ntituze turagira kwa kundi umuntu avuga ngo ndi umutegetsi, ku mutegetsi ntibisobanura amategeko. Nk'umuntu akubwiye ngo je ndagupfunga, nawe wo mubaza ati mbega nahe mategeko ariko aramfunga? Ahubwo abantu bakitwa indongozi aho kugira ngo bitwe abategetsi. Nayo bundi nyene cyubahiro yarangije inama afise akamwemwe n'akanyamuneza avuga ati abanyengozi mu minsi iri imbere muzoza murerekana akarorero. Hari n'umukenyezi yafashe ijambo muri abo gwaruka bafise imigambi, aravuga ku bintu bijanye no kugabanya ivyaro, havuye biboneka ko hazova mu mugambi ukomeye, kuko ni ikintu tuzigira twiyumvira uko tugwirirana niko igihugu kizoba gitonye. Hanyuma azana babandi bagiye kuzokurikirana za miliyaridi 40 leta mvyeyi yahaye ugwaruka, barizezanya yuko tugiye gukora ibintu bikomeye kandi ugwaruka nabwo atashe rumerewe neza.